Icegera ca mbere c'umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyakwubahwa Dénise NDADAYE ari kumwe n'icegera ca kabiri c'umukuru w'urwo Rwego Nyakwubahwa Fabrice NKURUNZIZA, abakenguzamateka na bamwe mu bakozi b'Inama Nkenguzamateka yarateye iteka ibirori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'abakozi n'akazi kw'igenekerezo ya mbere Rusama no mwaka mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo birori vyabereye ku kibuga c'ishure ryisumbuye rya ETS Kamenge, bikaba vyatunganijwe ku civugo kivuga kiti mboneza mu bumenyi mu bakarorero mu bagwiza umwimbu. Ibirori bikaba vyaranzwe ahanini na defile ndende y'abakozi bo mu bisata vya leta n'abikorera utwabo, imvyino, indirimbo n'intambo zitandukanye. Inyuma y'ijambo ry'uwuserukira abakozi n'iry'uwuserukira abakoresha, Nyakwubahwa Denise NDADAYE yari yaserukiye umukuru w'igihugu muri ivyo birori, yaciye ashikiriza abaraho ijambo rijanye n'uwo munsi mukuru, aho yahamagariye abarundi gukura amaboko mu mpuzu bagakora kugira ngo umunwa wose uronke ivyo ufungura, umufuko nawo wose uronke amafaranga. Yabasavye kandi kugira amerekero y'iyo baja no kwiha ico bagiye gukora n'ico bashaka kuba, hamwe no kwibaza ico umwe wese yokora kugira ngo aronke ico ashora. Mwarabikurikiranye mu ndwi yahera ku magenekerezo ya 2021 ndamukiza umwaka w'2023 twaratunganije ihwaniro ku bijanye n'iterambere ry'u Burundi. Twarerekanye ingene dushaka ko igihugu cy'u Burundi coba kimeze mu mwaka wa 2040 n'ibihumbi 2060 mu bijanye n'iterambere. Muri iryo hwaniro abarigiyemwo bose twariyemeje ko dushaka ko Uburundi kiba igihugu kirangwamwo impore, umwene gihugu arya akaryama, umwana wese w'igihugu akaronka ubumenyi, akagira n'amagara meza, aho umuntu wese aronka ico akora kimuha amafeza yo kwikenura, akaronka ivyo akeneye byose. Dushaka igihugu gisa neza, gifise inyubako rusangi, ibisata by'igihugu bikoreramwo n'uburyo bwiza bwo kwiyunguruza, haba uciye mu mazi, ku ndarayi, kw'isi ndetse no mu kirere. Ivyo byose kugira tubishikeko nuko dukora, umunwa ukaronka ico ufungura, umufuko nawo ukaronka amafeza yo kwikenura mu byo dukeneye. Byongeye kuva ubu turakeneye guhindura ingene dukora. Umukozi wese akamenya ko akora ibiri ku rutonde, akamenya gukoresha n'umwanya no kumenya gukamisha inyungu yaronse ikamubera umutahe. Abenshi mu Burundi bashaka gukora nk'inkoko ivyuka mu gatondo itazi ahiza gutoratora n'ico baza guhura. Ivyo turabibona cyane cyane ku ruhande rw'indongozi n'abakozi b'igihugu, aho tubasaba gukorera ku byo bategekanije ukabibura, ariko bagasaba uburyo bwo kubikora. Muri iyo ntumbero yo guhindura umuzirikanyi kugira dushike kwihangiro twihaye, turasaba abakozi bose gutunganya imigambi neza bakurikije ico dushaka gushikako. Muri iyo ndinganizo bategerezwa kwerekana uburyo busabwa mu kigega n'igihugu, mu kigega cy'igihugu bukaza bwisunga iyo nteguro. Muri iyo ntumbero nyene ibisata byose by'igihugu bizoza birerekana aho bigejeje isemo, uko umwaka utashe, umwene gihugu nawe tukaza turasuzuma ahagejeje isemo mu ntumbero yo kumwereka urugero rusigaye kugira atere imbere. None ko inkwara zisezerana mu masesa, uno munsi dutahanye iki? Ubwa mbere umurundi wese niyihe ico agiye gukora yisunga ico ashaka kuzoba ari mu bihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Nuwovuga ko ashaje niyigira inama yica azoba ari umunsi azotahirako ibukama, naho hoba hirya yejo, ejo azokora iki tuzomwibukirako hirya yejo. Duhamagariye abene gihugu bose kuvavanura n'ingeso mbi yo gushaka kwinegura
ngo nta mashuri bize ngo none nta ruhara bafise mu nzira y'iterambere turimo. Bamenye yuko ku migambi y'iterambere turiko turarangura no muyo twimirije uruhara rwabo ni ntangere. Mu batize amashuri menshi harimwo abarimyi, harimwo abubatsi, ababumvyi n'abacuzi ndetse n'iyindi myuga ituma umwimbu ugwira tukaronka ico dushora. Nta kwisuzugura rero ngo ntacumaze kandi ari wowe nyene ukenewe mu iterambere rirama kubera ibikorwa n'umwete vyawe. Ivyo birori vyari vyitabwe kandi n'abashingamateka, umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta, abajejwe intwaro n'abatowe mu gisagara ca Bujumbura, abaserukira inzego z'umutekano no kwivuna abansi, abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi, n'isinzi ry'abene igihugu bo mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yacu.